hacamo amaraso ukundi kugaseseka ubwonko bwaraseseka bijya bintu byera munsi kandi bariko baramupima agasashe gafite ubwonko nako babona kari karatabaguritse. Hano kuri conclusion murabona ibivugwa ngaho baravuga yuko hamenetse igufa ryo mu bwonko ryo muri cerveau, bakavuga yuko ubwonko buseseka. Imana idufashe. Aha hari muri Tanganyika kera. Haleluya. Ibi byose n'ibipimo bagiye baramugirira aho basanze umwana by'ukuri yarononekaye. Haleluya. Nimba uyu munsi ahagaze ngaha mama we akaba ari karashinga intahe, nashaka dukomere Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Baragiye masikanere muri ko murabyumva ko ari karivuga mama wiwe. Ibaze ufise umwana ubwonko buriko baraseseka mu gutwi kumwe, ahandi hariko hacamwo amaraso. Si ikintu coroshe. Haleluya. Mama, umwana yarabayeho gute muri ico gihe? Umwana yarabaye arenze amatwi, amaraso yaguma aseseka mu gutwi kumwe kubera ngaho yari yaramenetse tempa, ukundi kwaguma guseseka mu bwonko. Hari hagezaho hariho umwanya haseseka n'ibintu byitwa amazi yeraderere mu bisanzwe ko ubwonko bwose bwari bwashikiriwe. Kandi bariko baramupima basanze kubera hari utugufa twari twagiye angaha hamenetse, hari utugufa twari twagiye indani mu bwonko, twaguma duhurutura ku buryo basanze hari agapande kari kamaze kuva. Sashimwe. Amena. Mumeri Imana amashi, Imana y'umuvugisha. Prophet of Jesus Joshua. Haleluya. Shalom. Ndabara mukije mwese mwizina rya Yesu. Ndiko ndabara umengo ni muri babantu baza gutahana intare ziremereye. Imana ishimwe. Siwe nimba ino musi byakunze ko ngora exeta, nawe no musi birakunda ko ngora ku madolari. Haleluya. Umuntu wese yaje yiteze igitangaza aza gukorerwa hano muri kino kibanza, amfashe dukomere Imana amashi menshi. Haleluya. Je nitwa Mukeshimana Marie Esperance. Nje mpagaze hano nje gushinga intahe nshimira Imana y'umuvugisha Prophet of Jesus Joshua. Imana yatugiriye neza, ingirira neza mu muryango. Byagaragara nk'ibitoroshe ariko maze gushikira muri ano mavuta y'umuvugishwa twasanze byoroshe. Haleluya. Uyu mubona duhagararanye hano ni umwana w'iwanje yitwa Nishimwe Lize. Yaragize accident muri 2020, amashure yaratanguye, nawe ubwiwe yari yakoze ko nkuru, ariko mu gishingo cyo kuja ku ishuri yaciye agira accident, arameneka umutwe. Ndabyita kumeneka umutwe kuko ubwonko bwaraseseka, tempa yari yamenetse, ntibyari byoroshe. Turamujyana mu bitaro muri Rwakarete, yakiriwe n'umudogiteri bitwa Oscar yavura mu mutwe. Hanyuma baramuvura, baragerageza ibyo bashoboye mu buhinga bwabo Imana yabahaye, ariko baragera igihe baravuga bati tubirabye twebwe ibyo dushoboye tubirangirije hano, twagomba tubarungike muri Kenya. Genda rero mwitegure murondere miliyoni 25, hanyuma mugende muri Kenya. Imana ishimwe. Hanyuma rero maze kubyumva turabibwira umuryango, baravuga bati bya bintu rero bije bikomeye, ariko ndababwira ati nimuhumure bigiye koroha, kuko narumvise ko hari ahantu hari Imana ikora bigakomera, ari Imana ivuga bikaba. Yesu nashimwe. Naciye mfata uyu mwana ndamujyana muri Sabaoth Church, ahari umuvugishwa Prophet of Jesus Joshua. Haleluya.
ndamubwira ikibazo cy'umwana, ndamubwira ko baturungitse muri Kenya. Hanyuma ariko ndamubarira nti nubwo baturungitse muri Kenya, narumvise cyangwa ndamaze kubyumva ko hano hari Imana ikora kandi byihuse. Yesu nashimwe. Ndazi yuko mushobora kumusengera agakorerwa operasiyo yihuta niriwe ndaja muri Kenya. Yesu nashimwe. Umubyeyi yaratubajije ati murizera ko uyu mwana, nawe nyene baramubaza ati murizera ko yokorerwa operasiyo yihuta? Turavuga ati turabyizeye rwose. Uyu mwana ni ukuvuga mu gutwi kumwe kwacamo amaraso, ukundi kugaseseka, ubwonko bwaraseseka, bijya bintu byera munsi. Kandi bariko baramupima agasashe gafite ubwonko nako babona kari karatabaguritse. Imana ishimwe. Niyo rero bari bamaze kutubwira bati mu kujana muri Kenya turabarungitse ikarusi basubire bamugirire ibipimo bikwiye, twandike ibikwiye, hanyuma mugende. Umubyeyi ndamubwira nti baturungitse n'ikarusi kugira tuzace tubandanya urugendo muri Kenya. Muri ako kanya umubyeyi yaciye atubwira ati humura biroroshe, operasiyo iragenda neza. Yesu nashimwe. Umubyeyi yaciye amufata aramusengera, afata hamwe mu mutwe, hamwe byagaragara umengo ntibyokunda, hamwe twabona umengo ntibizoshoboka. Aramusengera aca aratubwira ati genda biragenze neza kandi nimuzoja muri Kenya umwana yakize. Amashimwe cyane kuri Kristo Yesu. Haleluya. Abariko barumva katugire gutya. Aha turi kumwe n'abakameramani. Ugerageze ugire zoom. Hano kuri conclusion murabona ibivugwa ngaha. Baravuga yuko hamenetse igufa ryo mu bwonko ryo muri cerveau. Bakavuga yuko ubwonko buseseka. Imana idufashe. Aha hari muri Tanganyika kera. Haleluya. Ibi byose n'ibipimo bagiye baramugirira aho basanze umwana by'ukuri yarononekaye. Haleluya. Nimba uyu munsi ahagaze ngaha, mama we akaba ariko arashinga intahe, nashaka dukomere Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Baragiye masikanere muri ko murabyumva ko ariko aravuga mama wiwe. Ibaze ufise umwana ubwonko buriko baraseseka mu gutwi kumwe, ahandi hariko hacamo amaraso. Si ikintu coroshe. Haleluya. Mama, umwana yarabayeho gute muri ico gihe? Umwana yarabaye arenze amatwi, amaraso yaguma aseseka mu gutwi kumwe kubera ngaho yari yaramenetse tempa, ukundi kwaguma guseseka mu bwonko. Hari hageze aho hariho umwanya haseseka n'ibintu byitwa amazi yeraderere mu bisanzwe ko ubwonko bwose bwari bwashikiriwe. Kandi bariko baramupima basanze kubera hari utugufa twari twagiye angaha hamenetse, hari utugufa twari twagiye indani mu bwonko, twaguma duhurutura ku buryo basanze hari agapande kari kamaze kuva, ariko ubu kariko mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma rero umubyeyi amaze kumusengera akatubwira ko bikunze bigenze neza akize. Twaciye dutaha, hanyuma tumaze gutaha ngaha hari abantu benshi bahora bumva ngo Prophet of Jesus ngo bakorera ikuzimu, bakorera hehe. Aba bantu muze murabahubura nabo mwese bashaka kuyongobeza kugira bahone. Yesu nashimye. Mubahamagare begere kwitabariro. Yesu ntabwo icyubahiro. Amen. Mwumvise ko hari abapfuye hanze baje gushinga intahe, aba n'abasengerwa ku matelefone cyangwa kuri Zoom. Iyumvire nawe muraba amaso mu yandi. Yesu nashimye. Amen. Bimaze kumera uko turataha, ariko tutarataha kubera igihe cyari kibaye kirekire tumaze gusohora uburyo bwinshi cyane. Hari yace nk'imyaka ingahe? Igihe kingana gute? Umwaka wa mbere wari uheze turi mu bitaro. Hama kw'ishure byariko bari bababwiye. Kw'ishure bari batubwiye ko azosubira kw'ishure nyuma y'imyaka 5. Ni ndere yabibabwiye.
umuganga wiwe umudogoteri wiwe. Hanyuma rero bimaze kumera uko ndamubwira umuvyeyi ati kubera rero bandungitse ikarusi uburyo nabwo bwasa n'ubwadu buriko burahera kuko ntivyari vyoroshe, dusengere turonke umuriyoni n'inusu ejo nyene ca nduga kuzana intahe. Ubu sinzoba ngiye mu bipimo, nzoba ngiye kuzana inyishu ariyo turiko turatanga ngaho uno munsi. Imana nishimwe. Amashi menshi sindiko ndabumva, muriko murumvise intahe nkanje gahini. Komera iyo Mana amashi. Haleluya. Umuvyeyi aradusengera ati genda n'ubwo buryo burabonetse. Yesu nashimwe. Dushitse muhira nyana umwana murumva ko yari muri operation, yaciye atangura kumera nk'uwarabye kandi yari mu bitaro, urazi uri muri bloke nyene biba bimeze. Yesu nashimwe. Abantu mu rupangu baravuga ngo umwana yapfuye. Nanje ati arakomeye burya ariko aravurwa ari muri operation. Yesu ntabwo icubahiro. Hanyuma ca ndamuterura kubera urwamo bari rwishi, ca ndamujana Tanganyika gakeya kugira ngo aruhuke bareke kumurusha. Maze gushikayo igitangaza ca mbere wa muriyoni n'inusu nashitse muri Tanganyika gakeya, telefone rimikashi mbona yakira. Yesu nashimye. Mwibuke umuvugisha yari yamubwiye ngo n'uburyo burabonetse. Hanyuma muri iryo joro nyene uyu unye dushitse Tanganyika gakeya, itangaza kuko yari yagiye yamaze gushirwa kw'amavuta, yaciye arandamuka avuga ngo urupfu runukira ruri hehe. Imana ishimwe. Amavuta y'umuvugisho yagumye atanga natwe aho twari tugeze no muri Tanganyika gakeya. Uyu aravuga ngo umuntu agwa uwo munani numva hari umuntu umengo n'ibiko biramena neza, aca aravyuka tubona abwiye muganga ngo nkuramwo ibiserumu, tuca tubona agiye hepfo gatoyi hari umuntu wo muri Kongo yaragwaye ariko ntiyari indwara isanzwe, bwari uburozi. Aca aravuga ati aho nari sinziriye numvise uyu muntu nabonye hano umuntu ariko aramuroga yagira mwice, ariko Imana iramugiriye neza, ni muri ibitaro mutahe. Imana ishimwe. Wa wundi sinzi ko muriko muravyumva, wa wundi yararenje yari yaravye yari muri koma. Kubera ko profeti yamurambitse k'ikiganza, mugihe bamukuye muhira atavuga yamaze kuja muri koma, bamushikanye muri kira, haciye umwanya atarabaduka aravyuka acaja gusengera abandi. Amashi kuri Kristo Yesu. Haleluya. Ndiko nabafasha kugira ngo mugende mutahura neza ino ntahe. Mama amavyatse bigenda gute? Uwo mutama yari yamaze kumera nabi cyane, yasa n'uwapfuye. Ababa baravuga ati ego natwe twari twabonye ko ari uburozi kandi mu miryango iwacu hari ibintu bitameze neza. Burya uwo mutama twagiye tubona avyuka, tuza tubona ararangamutse, tuza tubona aricaye. Wa mutama twageze kuva mu bitaro nabo bariko baramurira atashi iwabo muri Kongo. Imana yabwo icubahiro. Amen. Mama ndashaka kumbwire ni gute rero mwagiye ikarusi? Amarezita yaho vyagenze gute? Ikarusi rero twaragiye tumaze gushikayo baramupima, bamaze kumupima nabo nyene ntibyabasobanukiye. Navuga ati nibiki vyabaye? Twe batwandikiye batubwira ko uyu mwana ubwonko bwiwe bwasanzaye kandi na temba yamenetse ariko agasashe kubwonko katariko, mugabo dusanze kariko. Amashi menshi. Akaruru kese cyane kuri Yesu Kristo. Sindabumva. Basanze kagasashe bavuga ko katari kariko gafuka ubwonko, basanze kariko. Icyaboneye muri scanner. Kandi scanner ya mbere yari yaramaze kwerekana yuko ubwonko bwame guseseka atagashashe kariko. Ariko inyuma yo gusengerwa ashitse hariya ikarusi muri scanner basanga agasashe kariko. Abaganga bacabwira gute? Abaganga batubwiye ati ahubwo ni munyaruke muje gushimira Imana, nawe muri Kenya bari babarungitse ntimukigiye, n'udusigaye tuzorangira byihuse.
Amen. Mumeri Imana mashi, Imana y'umuvugishi. Prophet of Jesus Joshua. Hallelujah. Amashimwe kuri Kristo. Aha rero bari biteze yuko azosubira ku ishure inyuma y'imyaka 5. None mu myaka 5 arayejeje amashure. Ndashaka kubabona munezerewe mu izina rya Yesu Kristo. Reka twumvirize rize. Mu myaka 5 bavuze ayejeje amashure asigaye 2. My God. Uno musi ari gukora exeta. Uzavuye gukora exeta. Kandi yambwiye ngo yagerageje yabitoye Amashyi kuri Kristo Yesu. Reka duhereze mikrofone rize tumwumve. Shalom. Ndabara mukije mwese mu izina rya Yesu. Ndiko ndabara umengo ni muri abantu baza gutahana intare ziremereye. Imana ishimwe. Siwe nimba ino musi vyakunze ko ngora exeta. Na uno musi birakunda ko ngora ku madolari. Hallelujah. Erega ikibazo suku tayafisi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kwawe niyo ntsinzi yiwawe. Hallelujah. Amen. Siwe kubengeze hano ntiyabaye amasengesho menshi. Ariko nizeye ijambo umuvugishwa yanyatuyeko. Imana ishimwe cyane. Amen. Kanatsinda ijambo ry'Imana rivuga ngo niwizeresha umutima wawe ukaturisha akanwa kawe kari ko Yesu ari umwami n'umukiza mu buzima bw'iwawe ngo uzokira nta kabuza. Sawa narakize nizeye ijambo umuvugishwa yanyatuyeko. Erega ijambo ry'Imana riravuga ngo ari ijambo ryashitseko Imana yabise Imana. Amashimwe kuri Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyo ndi kumwe n'umuvugishwa nahuye nawo ubuzima bufise uko bwari bumeze. Ariko igihe mpura nawe nibutse igihe Petero ahura na Yesu. Petero atarahura na Yesu yari ifi. Ariko igihe ahura na Yesu ubuzima bwarahindutse. Yesu yamubwiye ngo nzokubwira uburavyi w'abantu. Oh my God. Haleluya. Tena igihe mpura n'umuvugishwa wa muntu yari yateguriwe operation. Nitaona turi umuntu yapfuye. My God. Haleluya. Magaze kuri kino gicaniro ndubaha amavuta, ndubaha umuvyeyi wanje. Murashobora gukomera amashyi umuvyeyi wanje, my prophet. Imana ishimwe cyane, ndamukunda cyane. Nahuye nawe hageze, nahuye nawe nari naragize ati mama yabivuze, ariko ntarahura nawe naripfuza guhura nawe. Imana ishimwe cyane. Bo icyo shimira Imana ego n'icyo umuvugisha yaransengeye, ariko ikindi shimira Imana ni iki? Ni uko namenye ikibanza cy'iwanje. Burya iyo tuvuze Sabaoth ntituvuze ikibazo, ni ikibanza abantu bakiriramo. Burya tumira mugenzi wawe. None ni kubera iki wemera kuguma muri bwa buzima kandi hari ahantu hari ubutunzi ushaka kuguma ngaho kubera iki? Imana ishimwe cyane. Nta majambo jemba afise menshi yo kuvuga, ariko umutima wanje wuzuye amashimwe, akanwa kanje kuzuye indirimbo kugira idasanzwe Imana yankoreye. Imana ishimwe cyane. Icyo nobwira abantu bazanye indwara, ijambo ry'Imana riravuga ngo imishishagu y'Imana yaradukijije indwara zose. Wandizera umuvugisha niyo kwatura kijambo burya atizere kuko imyamu yawe n'inzima warakize. Wowe izera ijambo umuvugisha aza gukwatura kurara kubera ko utokwiza kubunyana wabona nawurira indege. Erega birakunda. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nta majambo bafise menshi yo kuvuga, ariko ndashima Imana. Ngiye gukora exeta nabonye Imana ivyananiye abandi nije naritoye. Sinzi ko mwavyumvise. Haleluya. Wawundi bazamurindire. Wawundi ubwonko bwasese. Imana yashize ubwonko buri original. Na exeta yagize akaravyo. Ako ntumva amashyi y'abantu. Haleluya. Hey. Fire. Hey. Haleluya. Rero ndashima Imana y'umuvugishwa. Imana y'umuvugishwa nzoyivuga ahantu hose, kuko jewe narabonye Imana imbona nkubone. Kuko ubuzima bw'iwaje ntibwari bumeze uku. Nirirwa nja mu makrize, mu bitaro hari habaye muhira. Ariko ubu unye mbayeho neza, nguwe neza, ibintu
Imana ishimwe cyane. Rero ikintu no gusaba waje muri kino kibanza izere ishima iri kiravuga ku buzima bw'iwawe burya birashoboka. Erega n'ijambo riravuga ngo Nyarucari niwe yapfuye mu ihanga rikomeye. Basi iryo jambo uraryizeye, basi kubera ko nawe utokwizera kutoza kugura ipaseri kinini basi emukana ndumva ntiwabyumvise ariko izere kubwo buzima bwo gupanga wamurambiwe. Haleluya. Jewe ndizeye icyo Imana ivuga ko cyane cyane ijambo ry'Imana rivuga ngo mwizere Imana mubone gushikama, ariko arahandi hantu ngo mwizere umuvugishwa ngo tatubona intsinzi gisigura ngo intsinzi mu kanya gato mugira muhure. abasibe kuri Yesu Kristo. Haleluya. Abantu bahezage rino ntahe Imana ibahezage cyane. Ubuntu bwakoreye Lize n'umuryango we wose buze kudukorera bakorere mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwatumye ubwonko busubira mu kibanza cyabwo, ubushobozi bwatumye n'agasashe gafuka ubwonko kari karatabaguritse gasubira kuba kazima. Ubwo bushobozi muri hano bwango buze kudukorera mu izina rya Yesu Kristo. Amashyi menshi basubira mu kibanza cyabo.